hariho abantu babona yuko baririmbye babona yuko level yabo bamaze kuyigirako ariko akinanata bikamugora gutahura ko yayishitseko abo rero nibo benshi nibo rero aba rero ba Big Fizzo uza kubona neza yuko bakeneye gukompetana bakiriko akibareze bro bidondo yarashitse Lolilo yarashitse Fizzo yarashitse Kidumu yarashitse ego Yoya yarashitse ego na Satubi yarashitse nareke kuguma avyimba umutwe ngashaka ngo kuba international. Satubi yarashitse aba peti ba Wiz Designer bro aba peti ba MB Data izi level zabo ntibazoduga hajya bro hajya nabone basa nabashi hari level buriko ukabona neza yuko ati level jewe nabone basa nabashi ati level jewe nzoze ndasohora umuziki nibutsa abafana ko ndiho hari ibintu byinshi dukora mani bituma twebwe nyene kariyere yacu irangira ego hari ibintu byinshi dukora bituma tutarengaho turi cyane bro hari ibintu byinshi dukora bituzibirira imiryango yo kubandanya dukora ego ivyo bintu rero iyo tubikoze wagwan ladies and gentlemen abakunzi b'umuziki abakunzi b'igisata cy'umuziki mumeze neza cyane aho ndimwo kweri aho ndimwo urimo cyane ariko nizere neza ko mumeze neza cyane. Nitwa MC Gundos behind camera but mix easy ariko niteka ridasanzwe ndazi neza yuko mukora dukurikirana nagiye atsanzwanye ukaba utarakora subscribe ndagusavye neza yuko nivyiteka ridasanzwe kugire commentaire share eka utwandikire na inbox yibigiye bitanzwe ufise ikibazo kanaka hari nimero ziko ziracanga barashobora kutubaza ikintu kanaka canke umutumira ukeneye hama tukagira uko tukamukuzanira ariko tuba turi kumwe na Superbats Burundi imwe ubona neza yuko muri company ikora amabati meza cyane mu gice cy'ubunini niyo company yonyene imwe rudende tuba turi kumwe na Life Company ubona neza yuko ari company ya mbere mu gice cy'Uburundi yihereza iduha ibintu vyiza bigiye bitandukanye vya kanovera vyongereza no mubiri tubananya tumera neza ariko kuri incuro ndazi neza yuko twaje tugana mu gisata cy'umuziki sana igisata cy'umuziki gushikino saha harabo twita yuko ari aba legend ariko badashaka kurekura ingoma ushobora kuvyumva niko nabivuga uko ariko reka ndakivuga uko nyene mwese mu vyumva hariho aba legend dushobora kuba barabaye abayidori ba benshi bagiye batandukanye ariko badashaka kurekura ingoma bakagomba gukompeta n'ababana new generation abana binjiye mu muziki bakinjira mu muziki kubera ba Big Fizzo kubera ngo bayihoya ariko ugasanga neza yuko banaka baracagwanira ya ntebe ni mu gihe ubona neza yuko no mu misi yaheze hazungurutse cyane n'ifoto yayo ya Jamari ubona neza yuko ndavuga Big Fizzo yaravyinjiyemo cyane Big Fizzo aragerageza nkaho umengo aba promoters benshi bakoze ikosa ariko ndagaruka kuri kino kintu bakoze iki none ngo bararengereye bavuze iki ngo kubera ngo bakompaye ngo yoye wa kera n'ubu yoya wa kera n'ubu ngo kubera ngo yoye wa kera ngo su yarahindutse uwa mbere yarapfuye ngo yarabaye haje uwundi ngo yarabaye nabi cyane haje uwundi ngo yoya ubu ngo yarabaye nabi cyane ariko ubona neza yuko ari byo Big Fizzo yagumye agaruka ko cyane ngo abana bubu ngo bako bararengera new generation siko ariko ndakeneza yuko abo promoter badosanya ariko ndakeneza yuko Big Fizzo atahura kino kintu kuko imyaka amaze muri bino bintu by'umuziki birasaba neza yuko atahura kino kintu izi nimba hariho izi mbuga z'aba promoters siko akaba ari kintu gihuriye n'akazi kanaka je mba numva neza yuko ari amahoro menshi kuko ejo naka ntuzomubuza gupostinga izi kuri Facebook bro ari ibintu bihuye n'akazi atari kurengera family ari ibintu nyene kubera ko ndibaza neza yuko mu gihe ubona neza yuko abantu bapostinze ifoto yiwawe
wari kwanga kuyifotoza nimba ubona neza yuko wa mipro mwakoranya ka video wari kuvuga ati ja mipro singine yawo ka video ariko kuba waremeye karaja ku mbuga reka nyine bakudisinga uko bashatse apana bamudisinga bakuvuge post yari yo yose ahubwo nawe nabari mu nyungu ariko ego none iyo atifotoza zijya foto iyo atafata akajya ka video baba baramuvuze oya honyene kuba yarifotoje vyonyene bigatuma bavuga byaramufashije cyane we nagende muri life company bamuha kajinwe bamuha kawaii siko ariko urazi gamani ugeze ku rwego guko wifotoza ifoto yawe ukavugisha abantu bro iyo level ibikaze iyo level yumva gute iyo level ibikaze ariko kubera ko peu importe uko bakuvuga kose bakuvuga neza bakuvuga nabi umenye yuko umaze kugera ahantu wifotoza ifoto iyo foto bakayitora abandi bakayirepostinga bakayivuga ko nabi canke neza wicara ahantu wigurira akantu uvuga ati shaci yazi kuri jewe nuko nyene kweri ivyo ni bimwe ubona neza yuko bano ba legend bacu barakwiye nabo nyene gutahura barakwiye gutahura bro bakimenya neza yuko ati Big Fizzo nimba yaragwaniye generation yiyo ubu tuko tubona iyindi generation iriko iratuzanira izi ngoma z'ama piano izi ngoma aba petumi Tanzania ko barasohora kuko niko isi iriko iragenda siko aba balinoji bakagomba nabo nyene kuzisohora kubera ko bavuga ati nibo bafana ubudufise ariko kumva neza yuko ngo banaka ngo bagira basohora igikogwa ngo cuhava kiduza umuziki cyacu cy'u Burundi ariko nemeza neza yuko nta muziki wayo yawo havuduza umuziki uja cy'u Burundi kubera ko yoya yarakoze harabapeti benshi binjiye mu muziki binjiye kubera yoya yarafisano yagejeje aho nyene atazorenga Big Fizzo arafisano yakitse kandi yarashitse okay reka ndakubwira abasani bashitse LOLILO oya okay reka duhere kuri Bidondo yarashitse LOLILO yarashitse FIZZO yarashitse Kidumu yarashitse ego yoya yarashitse ego na Satubi yarashitse narike kuguma avyimba umutwe ngo ashaka ngo kuba international Satubi yarashitse nitwohuriza Haravlo yarashitse Emerisane yarashitse abo barashitse abo ndavyemeza abantu batarashika Inoji, Dramati, Fernando, aba ba Gusto ba KIRIKOU aba ntibarashika vraiment. Ego, ariko urazi neza yuko abakuba barashitse, aba baregira kuba barashitse. Ariko muri new generation ntibazofa barenze hajya nibashake bareki. New generation nta numwe turabona. Tugiye kubona yo kwegera kuri iyi ngoma ya Sadbi. Iwahe Sadbi. Aba baririmbyi benshi bazuhava dusanga barashitse bagashikira hajya nyene aba ba new generation hari undi urabona ukweri yoduze umutwe muri iyi generation akaje inyuma ya generation ya Sadbi hejuru ahubwo sawa hejuru dufate hejuru muri new generation ntuze yarashobora kwashika Akili oya inde Akili ntaranahegereza Double J gute Double J gute Double J arashobora kugera ku rwego rwa Sadbi man Double J sinovyemeza kuko mugana wene amahigo yo kururenga ni make oya pana na make yarasubiye cyane yarazi ayo mahigwe hari ukuntu ayo mahigwe yagiye tugenda tuyabura kandi ugiye kubiraba abo bose twavuze bashitse si LOLILO si FIZZO si Bidondo si yoya si inde bashitse ku rwego ruri hejuru ni kuvuga abandi batashitseko dufate nk'akarorero nayiko ndavuga ati na Sadbi yarashitse Sadbi ntarashika na Masterland yarashitse Sadbi ntarashika uravye Masterland hariya urwego rwa FIZZO atashitseko kandi yarashitse Sadbi yarashitse bro shaka kuvyemere Sadbi yarashitse Sadbi abuza akantu gatoyi n'akantu gato ariko Sadbi yarashika kuri gwa gwego Kidumu yashikako
nivyo ntazoshika no ku Uca rwego rwa ubitahura. FIZZO uca ubitahura ntazoshika no ku rwego rwa FIZZO oya ku rwego rwa FIZZO ashobora kururengana ashobora kurushika ko gatoya aho nitwoza Satubi yarashitse aguma vyimba umutwe ngo ariko arondera ngo kuba international vyaraheze Sadbi yarashitse nta international azopfa abaye Hari undi- ngo ariko aragira iki ngo ariko sha ndabaraba nkavuga ati ari muri ivyo urazi impamvu none ari muri ivyo ubona neza yuko azoba Oya. international kweli urazi impamvu Satubi yashitse Mhm. ntazi guhindura system yiwe yamari yayindi buri gihe kandi umuntu adahindura system ivyo biramugora ivyo biragoye kwa avance udahindura system biragoye kwa avance ukaja ku yindi level kubera ko uguma Mm. abantu baguma bakubona muri uguma Vya bindi nyene. vya bindi nyene muri ya shusho nyene nayo rero abantu bo kuri iyi si reka ndabivuga yuko kuri iyi si bose mwene bameze barakunda yuko umuntu bamubona kujya ku ruvo bavuga uruvo kwiyubura yiyubure siko mu gihe rero utaragira kuri ya level yo kuvuga ati jewe ndiko ndiyubura ndiko ndihindura amabara none Satubi araza agakubita agahiti kweri kamwe mu mwaka tubiri ukaza umubona mu wundi mwaka ni kwa kundi nta bishasha system ya Maria yindi turamaze kubimenyera ariko ya Maria yindi yo kuvuga ngo jewe abantu banje nabo mu Kamenge nabo mu Kanyosha ndaza gukubita gahiti cengira Tel Aviv night hariya muri Malibu muri hariya mu Kamenge hehe urumva system ya Maria yindi bro ntigera hindura kandi system yo utari kurahindura ntiwigera urenga hahandi yego kweli uguma hahandi kandi rero uguma none wewe woba international gute utahindura system bisaba uve muri system imwe nimba wahora muri system ya version 2010 ukagenda mu yindi version 2011 yego ubu turi muri 2026 ukaja muri version 2026 yego urazi yuko hari abaririmbyi benshi ico kintu ariko uravuga ikintu cyo gushika hari abaririmbyi benshi tubona neza yuko baduza imitwe siko bagasohora iki niki ariko ukabona neza yuko level zabo nk'abo bapeti ba Wiz Designer bro nk'abo bapeti ba MB Data izi level zabo ntibazoduga hajya bro hajya nabone basa nabashi hari level buriko ukabona neza yuko ati iyi level jewe nabone basa nabashi ati iyi level jewe nzoze ndasohora umuziki nibutsa abafana ko ndiho ko ndawurimwo ariko ntakeneye ngo bazontumira ngo bazontumira muri Kenya ngo bazontumira ngo mu Rwanda bro kubera ko hariho level wewe novuga yuko wari wandikiwe ngira n'imbana ndavyibaza iyo level waramaze kwishika oya wandikiwe n'Imana bro ni ivyo bintu ni kubera kuvyihenda siko bimeze discipline tutishirako hari ibintu byinshi dukora mani bituma twebwe nyene kariyere yacu irangira ego hari ibintu byinshi dukora bituma tutarenga aho turi cyane bro hari ibintu byinshi dukora bituzibirira imiryango yo kubandanya dukora ivyo bintu rero iyo tubikoze ugasanga turi bya bindi basi tubaye imbohe yo muri ya system yo kuvuga ngo jewe kumwe kansora indirimbo zitatu muri zo zitatu mbafishamwe amahita abiri nimwe ya flopinze ni bon kandi jewe systeme yanje niyo kuririmbira abantu bo ngaha bonyene systeme yanje niyo ku vision yanje mviza umunyagihugu w'Ikarusi gusa mviza umunyagihugu wa hehe gusa niwiyumvire ugasanga wewe y'amaso yiwawe aya maso yiwawe yibonera ku Musaga no mu Kanyosha ugasanga wewe ukeneye ka gahiti k'abanyabujumbura nako nyine uzokwamufise kandi reka ndakubarire ikindi kintu gituma abasani tudashika kure novuga ni new generation ndiki novuga yuko birimwo mu biriko biratuma ishika hakiri kare je ndabona kuri ya level ya ba Big Fizzo ego je ndaza mu muziki
target yanje niyo kuba umustar gusa mba umustar hehe mu Kanyosha ego mba umustar hehe Igitega hariho level utazofushitse iyo niyo target ni kuvuga iki ya target yanje ni namara kuyishikako ego nkavuga ati vya bindi rero za ndoto zanje nazishitseko ubu mu Kanyosha umustar Igitega ubu ndi umustar biba biheze kweli ibujumbura yose ubu baranzi ngiye kuri kioske barashengerera barambonye tayari indoto zanje ziraheze zari zonyene wari wishakira vya bindi narota birarangiye biba biheze man ico rero nico kiriko kiratuma uno musi new generation urumva tubabura ishika kare nikuvuga uno musi arakora gahiti agaca abona ba bantu yahora yifuza yuko bomufana baramufana direct babiheze rega nico gituma nico naya mazina na nabuze yuko aya mazina yaba with design siko yarageze yaho ubona neza yuko yaronse feedback idasanzwe siko ariko kubera ko ari vya bindi nyene akarorero uyu mwana Oleg nivyo byari bimuzanye mu muziki kugira yironkere kajya kalevu yari yishakira abari wewe asha nawe tagete yiwe yari kwiye ujya yabikoze neza we yarabonye ati je nashitse kuvyo nari nifuza reka nigenze ndakora ama house party adirega nigire dozo nikorera indirimbo akora ama house party akora ama show ujya ziriya stiza hariya ngo mu rubirizi ngo kumubone zashoza aba Mr Sami zibazo paperite yumvire mukakwera abaririmbyi bacu mukabona bitahura umuntu arafise hariho lefa gerako akabona ati mugabe ikindi kintu hariho abantu babona yuko baririmbyi babona yuko level yabo bamaze kuyigirako ariko akinanata bikamugora gutahura ko yayishitseko abo rero nibo benshi nibo rero aba rero ba Big Fizzo uza kubona neza yuko bakeneye gukompetana bakiriko akiri bareze bro abo n'aba legende man baca bagomba bari yibagira abo nyene bari yibagira bakaca bagomba kwigereranya aha mu Burundi umuntu novuga yafashije man abantu bamaze kwitahura ngaha mu Burundi reka ndabakubwira na Kidumu yaritahuye Kidumu mu ba legende yaritahuye Kidumu ariko hari abandi basani abo bandi basani nibo no kwita abasani novuga bageze kuri level novuga ko ari immortel niba abantu bakoze indirimbo zidapfa ba Christophe Matata ba Chancho Amisi babahaga bakajanine ba Africa Nova bakoze indirimbo zidapfa zibihe byose hariho abafana ba Christophe Matata bakongera bakaba abafana ba Sabi no musi oya hariho ikintu ngomba kuvuga uraza kugitahura hariho abafana ba Christophe Matata uno musi bataravuka ego urabitahu uno musi bakiri munda kwa bataravuka ari abafana ba Chancho Amisi ivyo genda vyemeza cyane urabitahu rero aba bazehe bagisigaye bari bakiriho ndavuga babahaga ba Africa Nova bakajanine baramaze kwitahura baravuga ati twebwe twarashitse ubu nubwo bosora karirimbo ni juste nyene kwiryohera biyibutse ako mu bwana aba legend nabo hari abandi rero ba LOLILO ba FIZZO barero ni baritahura Kidumu yaritahuye Kidumu aravuga ati je legend LOLILO ntagipiganira hit LOLILO no mu legende Big Fizzo no mu legende aba bayoya ariko kubera ko nabo nyene bataritahura bagomba gukompeta hamwe n'abakiriko akili bakagomba gukompeta n'abalinoji n'abadramati gukompeta n'abadramati bro abana binjiye mu muziki namwe abana basubwa n'abana babo urazi ko Fizzo afise umwana asumba Kiriko ego ndamuzi man Fizzo afise umwana asumba aba dramati ndamuzi bro umwana wa Big Fizzo rutabakiri ku man arabaruta ariko kubera ko aba legend nabo nyene bataritahura ati yuko ati twebwe tuzosohora akazi kinyene kugira turyohere famille hari umuziki re gusohora umuziki wa famille
ari wa muziki uvuga ati jewe ndasohoye sinza kwiruka ngo na views sinza kwiruka ngo na buzz sinza kwiruka ngo na hit sinza kwiruka iki niki ndayisohoye ndayiheba abakunzi biwanje b'umutima nabindi ariko kubera ko baririmbyi bacu bonyene baracakire ngo vya bindi wowe ni gute nka Big Fizzo ukeneye kurondera hit muri kino gihe uzi n'imitima wubatse uzi n'abana binjiye mu muziki bro ari citegererezo kuri wewe kandi nawe narakunda kubivuga ngo l'artiste préféré de vos artistes préférés ibaze man ariko gacha agomba gukompeta gigigigi lolilo je ni wanyite none nakunda abakende kuguma gwana agwana intambara lolilo ugwana intambara gute hari umuziki wosohora rero kwera ukavuma ugafasha umuziki cyacu Burundi agusohora umuziki kugira twumvirize ati papa legend wasohoye umuziki ni jambo rimwe barakwiye kwicara hamwe bakitahura bakavuga ati jewe ibyo nakoze vraiment byarabaye singishaka kandi kuguma sohora imiziki cyane washaka baze barabivamwo bavuga ati jewe ngomba nikorera umuziki ko kwiryohera cyane bro ngomba nikorere nk'aba bazehe bacu aba bita aba legend nibo baba bakwiye gukora ajya makaraoke makaraoke mugabo ugiye kuraba siko bimeze abana batoyi nibo bakora makaraoke bro Kidumu we waramaze kubitahura kuko urabona yaramaze kwikorera makaraoke yaramaze kwiyakira ari kwiyakira yaramaze kwiyakira Lolilo Big Fizzo Yoya Araflo abo barafro siko nabandi benshi birasaba yuko Masterland siko twumve abandi ni benshi barahari birasaba yuko bitahura ko hariho level bageze ko naho wosohora umuziki batoyirenga iyo level ego kweri turangize kandi washaka no muziki nubwo woba hiti iyo level ntibayirenga bro rego uba hiti muri bantu nyene babandi nyene biwawe nabandi bantu uza kurema aba legend bacu ndazi neza yuko hari abantu benshi ngaho barakwiye kwicara tubakiyakira bakavuga ati okay zendi Lolilo ubu mu muziki mfise experience nini nzi vyinshi ngomba nicara umuziki ndawuhebe mbe manager w'umwana wanje yego asante turabakunda cyane